ihuriro nka Buganda Talent. Hey, y'all come look at this. Barashobora kuja kuri YouTube. Kuri YouTube. Look at you. Eh? Nigura abana kagakora posting kuri Facebook kare katutsa hano ari mu Iburaya mani. Yego rawe kwe. Nako nari natutse. Abana bo muri Amerika baguma banyishira ko iwana nanje yawe ti. Amarare sigaye afise mani. Mwenzo bajana ahantu kwere inda. Biraboneka. Akanyina iraba mani. Aho dada kwere urabona umudadu no yanguriye Android. Uyu byanda mukunda uyu. Yende kuri bakanzere. Nirare rero umudede. Jama era afise mu ngo sayo ngambo n'inzabere je nkoresha ayo makongomani amazayire amanyarwanda Amerika urabyumva agaciro nayo mu Buhindi ndayakoresha mani kwicaranye ngari byo subizi kweri manza mu ngonge kweri kwiceza we muza mufyira kweri no musimuranwa musubire mani saranje muhungu maze imisi mu muhondo waroyitse uraje ko bayira nkondi inkome kweri wewe amwizite nari ngari zo munda mani amwizite wacu naho shapura zuko bayira izi ba wewe bazifise kweri izina ryaje iyi ni wundi ashiri ni wundi inkome kweri naho mwizite wacu hari abademu baratunaniye bigira ingare barigira byinshi muhungu iwewe nagukubita umwana gufaniga babananiye ko twari amashwanuye tugora narabasoma reka kwishira hejuru umete wenda wo mubonye wenyene utwabuka no mu mukanyuza kubona barenga wabigiye ababaye nabigiriye maniga reka naje ndi ngaha je ntabo bana babananiye ngaha mu Steve tupeyo mani oya mutsinzi kuresha wera witupe kwe amakofe narayahimbye yukwe reka nitupeyo je ndabo bana babananiye kwe ndabo umwana yigize ngaha sister ukambia chongeza ipe nakutana ayonke na chongezo oya nakutana nani yagumutse Natasha niyo kumengo uri kunyishora na manya niko nimere aho rero urase uranyimye kiyago kweri ubona kego nogo ubona so ngono ikiyago jewe ariko ntabwo ubona kweri urase kumye kiyago kweri je nari mvuye muri Amerika je bundi ngaho wowe so umuntu avuye muri Amerika wewe oya ntibigusa banje ahora ashura se kunyitaba ariko zitaba Imana tu People ndabaramukije abarundi mwese aho muherereye hose kuri mikro muri kumwe na Ami Burundi inyuma ya kamera muri kumwe na Kedi Basamu ino mutu wagendeye team Buganda Talent no mutu kumwe ngaha anye i Buganda nyene twabasanze i Buganda nyene aho bariko barakina comedy bite ni sawa hama kira umuntu wese ashaka kwipresenta izina giwe bega wowe witwande cyo kumaze mavye banyise nivyo kusenge mirasi Vyuka usenge Mirasi. Ego. Hama Mirasi mu misi hisi twarabonye comedy yawe. Kweki washimye kukina ijya comedy. Ijya comedy impamvu nashimye kuyikina nuko nashatse abantu babonere inyigisho mwazijya comedy kubera abantu baje bitwaye uko bashaka nashimye gucisha impanuro mwazijya comedy nakinye. Yesa twarabonye comedy wakinye yuko uriko murasahurana injya. Bega kweki washimye gukina hajya ahantu no kubera ubu abantu bakuyoberwa abana yoberwa bakuze bose mu kujya barasahuranwa bakagira ibintu batwereka bereka abana bato indero mbi hama Mirasi nihe ntambanyi ziba zikucyamo hagati y'urukurakina ziga filme impambanyi mpura nazo keshi mu kazi no kubera kenshi ndahura n'ibibazo binabiri yabivanye n'ikibanza mba mpagaze muri ako kanya nkaca mbaho kuba ukutariko nkasanga ndiko ndanegirija mu bintu bimwe Yesa nk'abatamuzi Mirasi ninde Mirasi agiriki nkuko anyo ibugande abantu barashobora kukubona bakakumenya bega bakakuzi ko uri Mirasi uhora ukina ama comedy bega urashobora kugera handi mu yindi nuzenya mu yindi quartier nka Mirasi kugira bakumenye Mirasi bega ukwigenza gute kugira bakumenye Mirasi nk'umukinyi w'amakomedi ukuri bamenye nk'umukinyi w'amakomedi kintu cyane bazomenyera ko bamenyera ko je ndi umuntu mwiza nitwara neza kandi nimereye neza mu bantu bose bega Mirasi
Nakihe kajambo ushobora kushikiriza abafanzi bawe n'abafanzi ba Burundi Flex TV? Akajambo no hereza ko nuko no basaba badufate umugongo muri ibikorwa turimwo nk'abanyabuganda ngaha nyene Buganda wacu badutera intege badushigikire nuko. Nkuko ushaka kuraba ibikorwa byawe yoca kuri rezo sosiyo mbega kuri rezo sosiyo witwa nde abantu kugira bakubone n'ibikorwa byawe kurakora? Ibi bikorwa ibyanje ho ndiko ndakora boca kuri Uganda Talent. Uganda Talent. Ego. Niyo YouTube yawe, Facebook byose. Ego. Yes, ino muse kumwe n'undi mudada nga anye ndabona hari kumwe n'abadada hari kumwe n'undi muhunga bite? Ni sawa. Bega washobora kwipresenta gato kugira abafanzi ba Burundi Flex TV bakumenye. Ego. Witwa nde? Nitwa Muco Intore Savera, akazina ko mu isi tayitwa Natasha. Yes, kuri ko washimiye kwita Natasha. Nuko abagenzi banyise. Bega mwiga turabonye mujya comedy wakinye warakinye nyene uri umukobwa wo mu Slay Queen kuko washimiye gukina igalo yakuri Kwere god nizo good zanje nuko nkuko wiyemera niko twabonye no bya comedy ko wiyemera. Bega Natasha kubatakuzi mbega uvyifatamwe gute watakuzi cyangwa aho ugiye hanu abantu batakuzi mbega uvyifatamwe gute kugira bakumenye ko ari Natasha unyenje ngahanye? Agenda umuntu nitonda seka n'abantu singira shaburira abantu bose n'abantu nyene turatera inkuru ama tugaseka ibintu kagenda neza. Amanaki kajambo ushobora gushikiriza abafanzi ba Burundi Flex TV? Nuko badushigikira natwe tugatera imbere nk'abandi. Mbega Natasha kukeneye kumubona Natasha kwifuza guchatingana Natasha mbega nizihe adresse wo muhereza kugira akurondere Natasha? Okay, yoja kuri Uganda Talent. Yeah. Ego. Uganda Talent. Mbega Uganda Talent hama Facebook mbega uba witwa nde? Natasha. Natasha konyene? Ego. Yes, ndawa turi kumwe na Mr Capitaine rero abiryosha rero neza cyane. Mbega yes, bite? Ni sawa. Uraho? Ndashima iteka. Urakomeye? Yego ndashima kwe. Ndabona uri kuragana cyane. Mbega ko None alright ni good. Mbega akazi kawe witwa nde? Je ku mazina yanje abavyeyi banyiswe ni ngenda kumana Inosa ariko kuryo bazi mwisite ni Harayi. Harayi. Mbega iryo zina rya Harayi ryavuye he? Iyo zina rya Harayi nuko babona ibikorwa nkora kari ibikorwa bibanezera bibashimisha niho mpamvu bashimye kunyitwa Harayi. Ariko mwe muri ko murambaza ati izina ryanje Harayi ariko Harayi ntago mwari maze uko banyiswe ati King of Day and Harayi ariko mwebwe mukanyitwa Harayi kugira ribabangukira. Yes, Harayi kumugo ugumo ugira. Mbega urafite amapire wewe? Amapire? Amapire ndashobora kuba ndayafise cyangwa ntayafise. Hama Harayi kubatakuzi nka Harayi mbega ubabwira akajambo kihe kubatakuzi? Batanzi akajambo no babwira nuko bomenyera ngaha bakamenyera nibikorwa byanje ngaha niko kajambo no shobora kubabwira. Ama Harayi team yawe yitwa gute? Team yanje bayitwa Uganda Talent TV. Hama kweki washimye kwita Uganda Talent TV? Bo kuko abana bo b'Ibuganda igituma twashimye kwitwa Uganda Talent TV Ibuganda hari abana bafise impano ariko badashaka kuzigirane kuzimenyakanisha kugira bazimenye rero natwe twashoboye kuzishisha mu ubu buryo kugira babone impano dufise kuko kubura uburyo barashobora kugirane kudufasha bivanye nuko ataburyo dufise kubera tugirane tubereke ibikorwa byacu aho biri niho mpamvu twashimye kuyitwa Uganda Talent TV. Hama watangiye gukina amakomedi ryari? Jewe amakomedi aho natanguye kuyahera itariki 25 zo kwa mbere mu 2021. Hama ninde umustare wifuza gukorana nawe collab? Ndashobora gukorana na Embidata Roriro abo bose ndabakeneye yuko twokorana collab. Nanoro muririmbyi wewe kucyaka kukeneye gukorana na Lolo na Embidata mbego buri muririmbyi wewe? Bo kuba umuririmbyi no kuba utari umuririmbyi nibisigura yuko utoririmbana niki nibishobora yuko mutojyana show n'umuririmbyi oya byose ibintu byose biva mu mumvikano akwiyumvamo nawe kamwiyumvamo murashobora kugirane kujyana show. Shikiriza akajambo abafanzi bawe n'abafanzi ba Burundi Flex TV. Bo akajambo no bashikiriza
nuko abafanzi bacu ikintu cyambere bodufasha nuko bodufata mu mugongo kuko uburyo bwama bwagize bwama bwagoranye kuko beshi na beshi babona ibikorwa turimwe bakabineglige bakabifata negligence ariko aho babiboneye bavuze ati barashoboye ahubwo babuziki ubafata mu mugongo ariko amwe bodufata mu mugongo nariko tubashikana ahantu bagirane bashaka kandi nariko tukagera aho tugize dushaka tukabakorera ibintu bibaryohera bibamerera neza. Wabwire abafanzi channel bashobora kurondera ko kugira bakubone n'ibikorwa byawe uri kurakora. Mbo jewe hano bashobora kuronka ibikorwa by'iwacu aho turiko turakorera nka ihuriro nka Buganda Talent. Hey, y'all come look at this. Barashobora kuja kuri YouTube. Look at you. Kuri YouTube bakugurura bakandika ati Buganda Talent baca babona ibikorwa byacu aho biri. Yesa hanyuma bagiye kora ibikorwa byawe baca bagira gute bamaze kubibona barashobora kubati turabona aho ibikorwa byabo bigeze ati nyimba tubafata mu mugongo turabafata mu mugongo tubafashe. Wabwira abafanzi ba Burundi Flex TV n'abafanzi bawe nibibagira kugira subscribe bashobore kuyidukorera kweri badufate mu mugongo bakore subscribe. Babwire abafanzi ba Burundi Flex TV n'abafanzi bi Watch Talent TV Buganda Talent bageze subscribe. Jesus! Are you sure? Stop. Hey, what kind of human being is this? Go and ask your grandfather. Stop. Sasa tubandanye nk'umukinyi wa comedy. Bwira abafanzi bawe n'abafanzi ba Burundi Flex TV bageze subscribe kuri channel yanyu na channel ya Burundi Flex TV. Hey, y'all come look at this. Mbo abafanzi banje ba Burundi Flex TV na Buganda Talent yuko bogira ntibashobora kutukorera ibintu bituryohe bakadufata mu mugongo bagire bakore subscribe akaragwa ukajambo ba Buganda Talent n'abafanzi ba Burundi Flex TV bagire subscribe ku channel yanyu na channel ya Burundi Flex TV. Bo abafanzi bacu kintu dushaka yuko bodukorera bo kuri Buganda Talent na Burundi Flex TV ko bodukorera practice subscribe Fabricate. What? Fabricate. Subscribe. Jesus is Lord. Yes, ariko so ngudi vuga subscribe gira abafanzi ba Burundi Flex TV n'abafanzi ba Buganda Talent ntibagire kugira subscribe ku channel yanyu. Okay, ntimwibagire kugira subscribe. Yes we indaya mbaya. Ku channel yandi. Kuri channel yacu. I understand. Ya Buganda TV. Na channel ya Burundi Flex TV. Ya channel ya Yesa turi kumwe n'aba bakinyene ba comedy nko musanzwe mubibona babwire basi wewe nibibagire kugira subscribe kuri channel ya Burundi Flex TV na channel yanyu ya Buganda Talent. Hey, y'all come look at this. Nk'ico twabwa abafanzi bacu ntibibagire kutugira ico bitwa subscribe kuri Buganda Talent channel ya Burundi Flex TV no kuri Burundi Flex TV. Burundi Flex TV. Burundi Flex. No, God, please, no, no. TV. Apana Flex TV. Yes sir. Turi kumenyera aba comedy nyene bitabigira bibananira cyane. Reka dusozere ikiganiro cyacu. Shusha imbabura shusha twotse ikinure shusha cyo kuri bonane wabuze yigumye asorome kagasoma amazina yanje banyitwa King of Day and Harai
Mbo nkabashaka yuko mudufata mu mugongo nka Uganda Talent TV tubifashijwemwo na Burundi Flag TV ko mushobora gukora Subright. Seriously, what the fuck are you doing? Subright. Stop it. Get some help. Na cyangwa sabone murashobora kudufasha mukadufata mu mugongo twebwe aho ibikorwa byacu bigera tuko turakora kandi tuzokwama tubakorera ibikorwa bibanezereza kandi bibashimisha. Ende haraye urakomeye none kena gukunze ndi mushasha ngaha yego wankunze wabonye ubukunda kwanza bishoboka bamwe guvuye ruguru ejo we twakunda je nakuranya amasho n'abantu benshi reka kubesha wone mubande wo ngaho mwisitaho aha muri misi barashobora kuza dukore concert ngaha bagasore muri misi murashobora kuba ubwo nubeshi we nta kose no korana bagasore ubwo nubeshi wone mubande wo ngaho mwisite acha mikango yako dada je nakoze amakuru concert menshi baranze nk'umustar ngaha i Buganda wese wone mubande ariko wewe uri mubande biragusa n'ingene wambaye wone mubande n'amashapa kunanira we uraboneka ikirato ikiniro rero yakindungiye kweri yego numva ari sawa kandi hari umuntu urayibona naga muri Buganda n'amashapa wambaye urenga isi ariko nubwo ivyo byose wevuga shobora kukunda muri level yanje dada manzi urabe kweri reka mamagare kwanza umuja amatwa turi kumwe mu ma weekend tuba turi mu birori uravyumva je nakoranye n'abantu benshi dada napana gufata nabi kweri wemera jo Business mu sister yangaye usinde umustar mubwira amashoje nagiye muri Uganda uyu we burya bamuravye neza mwese munganye ububandi mwebwe ibyo bigoti byanyu mubona iki mubona mwe muri abantu bagira amasho mwebwe ubwira umudada amateka je uyu amateka y'uyu n'umuntu agendera hanze nga muri Buganda narajyanye amasho na ba Patrick Soni na ba Deze bande bose aje muri imisa avuye hanze uzawumva ushaka muno pera ndakazama imwe zimezuka kandi nawe mushigikiye aka dada ni kabai marke mbaye uyu ni marke mbaye si marke mwebwe mwe ruguru ejo si marke mbaye ubwo ni marke mbaye mbaye urabona ibibazo byanjye hasi cyane ibomba yari mugande yo